kazina nawe n'abavyeyi nyanginze Benny but iby'umuziki ni Mayben maniga urumva brother no Mayben too the bomb class then so je ku mazina ni Mayben too nta birenze kabisa umeze neza cyane abantu je ndi fresh too ku mistari myinshi wandika no ku maso biragaragara abantu mbeje byumva tu uretse ko akanji nyine kamere fo afure ari ku boro je boro muze amate abantu mengo muzibikaya afure ndashize adire bro bro usanga ibintu bimeze gute maniga I got surprised guys nasanze hari abantu benshi barenga amajana 2 bro bafite talent zitandukanye gusa tunye navuga ati bana abafise ko baca mu nyene tu ngo ni Mayben muri no game nzananye inzara uzaza imbere ndamutera ikawa bazana gang isintera swata yafashe pain na pepa ndasara Mr. Yu wanje nubwo nkani dam dishabara Paul Saddam bira munzira maniga ndajyana munamenyere no cinda guhamba mikanga mi brother ndica bigande mu ndakara sinjyana nandisa amaso ngashika amajana biko narabuze niyo mbijana kubera noti tarabo mujama he cash ndondera sinjyama ndabe yuko no nagwiza abafana ya what's up Yes, bakunze wa open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu baraperi new generation mu gihugu cy'u Burundi. Ariko twamumenye cyane, ashobora kuba yarazwi kuva kera. Ariko twamumenye cyane mu higanwa rya Ribote de Chez, Nous. Mu bantu 10 yari umuraperi umwe gusa aserukiye abandi. Umuraperi mwiza cyane. Aramubise instari vyagenze neza. Akazina yitwa kazina nawe n'abavyeyi nyanginze Benny but iby'umuziki ni Mayben maniga urumva brother no Mayben too the bomb class then so je ku mazina ni Mayben too nta birenze kabisa umeze neza cyane abantu je ndi fresh too ku mistari myinshi wandika no ku maso biragaragara abantu mbeje byumva tu uretse ko akanji nyine kamere fo afure ari ku boro je boro muze amate abantu mengo muzibikaya abari hataye cyo tumubimene so competition urayibonye kuri page ya Facebook ya Akeza canke social media za Akeza net wari uriho ukibibona muri uwo mwanya byari bimeze gute muri rusange abo je nari nibere twana muri nari tawe posheje man yari bigira nari ngiye kurondera tuzi papuro niho nahura no mu brother twari kumwe nyine dutombeze iboro z'ipapuro nari ndindiri acarambira ati bro kubera yarasanze anzi nyene twahuriye muri competition iraho ndatsinda asanze ngo ati bro hari indi competition ikibera muri Akeza net sinzi ko wabibonye ndambira ati wapi ko ntazo ndabona acanyereka afish ahinyeretse cyambuga ati wana fise kwa bakabisa kawaida tinze kubumvisha afure ndashize adire bro bro usanga ibintu bimeze gute maniga I got surprised guys nasanze hari abantu benshi barenga amajana 2 bro bafite talent zitandukanye gusa tunye navuga ati bana abafise ko baca mu nyene tu urashitse ubonye abantu benshi igikose cy'abantu benshi barenga amajana 2 barimwo uravuga ati none uyumva kuri butobore kugira ngo ushobore kurengana kuri wo bro gusa tubarimo nakantu nyene kugo kuko hari abantu benshi barenze bro abantu barenze ahubwo mu Burundi hari abantu barenze baruta n'aba bantu tuzi muri game bipoye tubatazwe tu basetara bajyanye ati noro nkaho noborera tu babuze ni benshi kabisa nuko ako support yagenze neza vyagenze neza so wari imbere ya jury y'ibihanganga muri music ndondi wifashe gute muri kanya kanya bro ariko diro geze imbere y'abajya babire ariko boro ukicinje bakubwiye ati nushikire sinze kuzi iyo bakubwiye ro umwana ati bro urashikire bagutera urushinge ati pica nubwo atabari ibintu bigize tu iyo wumva ko ari ushikiriwe mu bintu byo gutonda mpese rero bakobaza araka boro nyene umutima urakubita kidogo gusa mugamba maze gushika gusa twari ku boro bashitse imbere gate kawaida batmaze gutwenga cyo nate wabire baratwenga kalenda bomvisha kanda batemwo kawaida so ni freestyle wagize imeze neza cyane mwaragize audio na Joel abandi barafata video umaze kugera muri community byari bimeze gute muri rusange song umaze kuyibona kuri bamaze kuyipublica
ado nkiyibona tu narabonye n'ingene yakiraduga mana navuze ati iboro kiduga sana ati niki navuze ati kumbe rero ubundi narinze ati kubera ko nari nsubiyemo iboro nari nakoze ariyo nari natanze kuri freestyle navuze ati ko ndabisubiyemo hari ngira ntizo narapwa vyatare mugabo ariko narashidutse ahubwo ibana ingene yaduze sana navuze ati ni muri fresh kabisa kanabona ko muri hood nabaguma bambwira ati bro you made it wabikoze kabisa abanevazi bo home tebana bambwira ati uratwemeje turemeye n'abahiga mu ikota afure ariko boro yo kubera je nari nsanzwe menyereye nyene iyi boro navuga ati nabibona nk'ibisanzwe bware hanze nyine abandi barambwira ati bro urarenze tebana yego kweli naronka nabambwira ati tuzoje ngo twinjire muri studio dukore iki n'iki hari management maze kuronka canke umufasha nyuma y'ibijya wapi kabisa abakwemera canke ibindi bo ni jeje nyene tu nije niba ko uretse ko nagiriwe amahirwe tu nkamenyana n'umu DJ yaraho tu nyene wo mu producer nyene twihurize nyene kimya kurare yanje nkeni akankorera music but mugane ntushaka gukora indirimbo ntushaka ini wacu posting indirimbo itagira video bari bintu menga ntaho bigira like na support bigoye no kugira abantu bagusupporting yari audio beterariza ku cyane cyane muri donc umuntu abarindire twaro nk'imanagement n'ibintu bice mu nzira fresh tu bari bon sana uteganya iki barabemereye baravuga ati tuzobafasha muri promotion uteganya iki nyuma ya competition bro je navuga ati ko nagiriwe amahirwe bakemera bakatwemerera iyi promotion avuga ati ngiriwe nk'amahirwe kuko ndafise boro nyinshi nakoze tu ziporesheje ahantu mugabo kandi ziryoshye tu ntashobora kuzipostinga ama audio kuko narapostinze audio reka dusabe ubufasha umuntu afise udufaranga twa video ashobora kuguterera cyane abakunda music ndondi canke na hip hop muri no miswana kiri kiraza cyane ku rwego ruri hejuru n'umwana w'umurundi je byo bana byiza cyane nabonetse kandi nkina kwidoga tumaze gukorana kuko actually just ndi n'umuraperi tu je ndumuririmbyi sindi umuraperi nkora style zose je upfa kuba naronse instrumental nkayifiringa tu nyene tukiyumva namo wanafashe n'uducano iwe dance iki one mpa kuba instrumental nayo mbise fresh bro abwa aba boss ni baza banshebe n'itayito nabo ndio wo tuzokorana bro akanyirira amahirwe tubakanyizera azari fresh nazo kwidoga tu mu gihe ca ubona ko hip hop yari yarasinzire no munsi iri kiragaruka bushasha wewe uvuga kike muri no miss bro hip hop kugira hip hop yene wacu kintu nabonye n'abayikora ntayo bakunda sana kuko uzurabe umuntu yaririmbye hip hop uzosanga ata clip nziza yigiriye yaba no bifes nyene tuvuga ngo niwe muntu ngo rap neza uzurabe indirimbo yakoze ya R&B urabe clip yayikoreye uzocura bane ni ya hip hop aba yakoze niba bisa hip hop aba yayikenga aba yagize akenshi bagira ama visualizer bakagira like nta clip yiyemera nyene bayikora cyangwa bayigirira bikwiye usanga atana promo cyangwa banayiha donc nta nagaciro nabonye n'ubwabo bayiha n'ubwo bavuga ngo nabarapera bakwiye kugira nyene bakayikorera ibintu bisa fresh bakayumva nyene bakavuga ati reka ndashiyemo imitahe y'abana yaba muri clip nkagishirayo so ni ikiganiro open mic so ndakwifuriza iterambere ryiza mugani nkavuza akaja mu kanyuma ku bakunzi bawe ku bakunzi banje bro bakunzi banje sinabitega bishasha ati ngo mundindire vuba uko ntaho ndabona ivyanje biko biraja nivyagenda byinshi barindire mugabo tubaye nawe sinabahenda ati ngongira ndabatimo bishasha nabambeshe vraiment ariko tu nyene mugabo umuntu arapambana kuko n'ubundi ndumuhungu ufise kuba wo kandi kugira nyene ushobore nanje kubaryohera tu mugandi ko ndiruka sinicaye bigenze fresh nzobabwira ati bana vuba kandi naza nzojanje bro kubatamo tu nyine bikagenda fresh nyuma kweli ifoko bumva kawaida abari sawa cyane so ndagushimira cyane bana ndabashimira nanje kabisa asante sana